Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samirizi umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kabiri, turi mu ndwi ya 20 mu gihe gisanzwe cari turije Ecclesia mu mwaka ugaburika na kabiri. Iryo jambo ry'Imana tuzirikana kuri uyu munsi turisanga hakurikira igisomwa ca mbere cashwabuye mu buhanuzi bwa Ezekiel mu kigabane ca 28 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Mu kibanza c'izaburi turazirikana ururirimbo dukura mu gitabo ca kabiri c'amategeko mu kigabane ca 32 kuva ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 36. Inkuru nziza ni mu nkuru nziza Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda mu kigabane c'19 kuva ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 30. Muze dutegeyo Mukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiel. Muri rya misi Umukama yashikiriza ijambo ambwira ati: Mwana w'umuntu, barira umutware w'Itiruti, uko ni ku Mukama Imana avumereye. Erega umutima wawe warikuririje kandi wavuze uti: Jeho ndi Imana, ndavyagiye ku ntebe y'Imana hagati mu kiyaga. Naho uri umuntu buntu utari Imana, mu mutima wawe urigereranya n'Imana nyene. Nikoga urusha Daniel ubwenge, nta kinyegejwe uyoberwa. Ubwenge bwawe n'ubukerurutsi bwawe nibyo byakuzaniye amatungo, ukarunda inzahabu n'ifeza mu bigega byawe. Ubuhinga bwawe mu byo kudandaza bwakugwira igitunga, no kubera iryo tunga umutima wawe uri kurikuririza. Kukaba nkako, uko ni ku Mukama Imana avuze, kuko wigereranije n'Imana mu mutima wawe, ngira mpamagare abaza kugutera. Abanyamahanga bazwe umutima gusumba abantu bose, bazosokora inkota zabo ngo bagwanye bwa buhinga bwawe bayaga hose. Bazohumanya ubutore bwawe, bazogutembagariza mu cobo, nawe uzopfa urupfu nk'urw'abaguye mu kiyaga hagati. Mbega uzosubira kuvuga imbere y'abakwica ngo jewe ndi Imana se? Ushima uzobura umuntu buntu, ntuzobura Imana mu gihe uzoba uguye mu minwe y'abagusogota. Uzopfa urupfu rw'abapagani batazi Imana, wishwe n'amaboko y'abanyamahanga. Nkako nyene ni jewe Umukama Mana nabivuze. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Imana niyiganze ubuzima n'urupfu. Imana niyiganze ubuzima n'urupfu. Umukama yavuze ati: Nzobamenagura nzimanganye izina ryawo mu bantu. Iyo mba ntatinya ibitutsi by'abantu, nuko ababanka bobiyoberwa. Imana niyiganze ubuzima n'urupfu. Bohava bavuga bati: Ubuhizi bwacu nibwo bwatsinze, ntaco Umukama yakoze muri ivyo byose. Erega nta bwenge muri abo bantu, ntibashobora gutegera. Imana niyiganze ubuzima n'urupfu. Umuntu umwe yoshoboye ate kwirukana 1000, canke babiri bo kwirukanye bate 10,000, atari uko ca gitandara cabaguze, atari uko Umukama yabahevye. Imana niyiganze ubuzima n'urupfu. Umunsi wo gutikira kwabo uri hafi, ibirimo kubashikira birabahanamiye, kuko Umukama azoburanira abantu biwe, agaterwa imbabazi n'abasavyi biwe. Imana niyiganze ubuzima n'urupfu. Ivyo dusoma mu nkuru nziza Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Ni mu kigabane c'19 kuva ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 30. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati: Nivyo kwinde babwiye ko umutunzi bizomugora kwinjira mu bwami bw'ijuru, ndabibasubiriyemwo kandi. Ingamiya yotanga kwinjira mu zuru ry'urushinga umutunzi ashaka kwinjira mu bwami bw'ijuru. Abigishwa ngo bumve iryo jambo birabatangaza cyane, bavuga bati: None uzokira zova hehe? Yesu arabitegereza ababwira ati: Ku bantu ntibishoboka, ku Mana byose birashoboka.
Petero rero asubizaho amubwira ati raba twebwe twahevye vyose ngo tugukurikire tuzohakura iki. Yezu aramubwira ati nivyo ukuri ndababwiye ku munsi w'ihinduka rya vyose aho umwana w'umuntu azoba yicaye ku ntebe y'ubuninahazwa bwiwe mwebwe namwe mwankwirikiye muzoba mwicaye ku ntebe 12 ngo mucire imanza y'amiryango 12 ya Isirayeli. Kandi umuntu wese azoheba inzu canke bene wabo canke bashiki be canke se canke nyina canke umugore wiwe canke abana canke imirima kw'izina ryanje azoronka ibisumba 100 ivyo yahevye kandi intoranwa yiwe ibu ubuzima budahera. Benshi rero bazova mu bambere baba banyuma abandi babe mu banyuma babe abambere. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi ntore z'Imana mu gisomwa ca mbere turacazirikana amajambo y'Imana azananye mu buhanuzi bwa Ezekiel. Uyu munsi tukumva Ezekiel abura uguhananuka k'umwami wa Tiri yarasanzwe ari umwami akomeye gose ariko yuzuye ubwishime n'ubwibone akikuririza gushikaho agomba kwinganisha n'Imana mbere akinganisha n'Imana. Tiri cari gisagara cubatswe ku nkengera za Mediterraneeni maze aho ico gihugu cari gisanzwe kiri hakaba ari ahantu hahambaye kugira ngo ntigitegwe rwose hafi y'ikiyaga bigatuma rero kigira ubukomezi ariko kandi cara ahantu bashobora gukora ivy'urudandazwa mu buryo bubangutse. Arivyo vyatumye rero Tiri itera imbere mbere igacika igihugu gikomeye gose. Umukama mu kuyagira uyu muganwa w'Itiri aciye kuri Ezekiel arashaka kutwereka yuko ijambo ryiwe rigenewe abantu bose b'intara zose no mu bihugu vyose. Ubutumwa bw'ijambo ryiwe ntibugarukira gusa mu gihugu c'Isirayeli, buraba ibihugu vyose bukaraba abantu bose. Atwibuke mu nkuru nziza kandi ingene Tiri nayo nyene igaruka ikabunwa koko nk'igisagara c'abapagani. Aho hantu Yezu yarahakoreye igitangaro cyo gukiza umwana wa munyasironfensiya dusoma mu nkuru nziza ya Mariko mu kigabane c'indwi ku murongo wa 24. Kuri Yezu Tiri rero nakaroro k'igisagara kitarumva koko ubutumwa bw'inkuru nziza ariko Imana ikunda nka kurya Imana ikunda bose igakunda mbere n'abapagani igashima ko bamenya ubutumwa bwayo bw'urukiza rwayo. Twibuke yuko kandi nkuko iri jambo ry'Imana dukuye mu buhanuzi bwa Ezekiel ko dutwaye na twebwe ubutumwa bugenewe bose bushobora kuzanira ubukiriro amahoro n'ubuhigwe abantu bose bamenye kwiyugura n'umutima wabo wose ijambo ry'Imana. Turategerezwa ko amadusaba Imana ingabirano y'ukumenya gusabikaniriza gusangiza abandi iyo ntabonwa y'ubukiriro kuri bose dutwaye muri twebwe. Tugasaba Mukama kandi kugurura imitima kugira ngo yakire ubwo butumwa. Benone ubwo butumwa Ezekiel ashiriye uyo mwami w'Itiri n'ubuhe? Umuhanuzi Ezekiel ashiriye ubutumwa umwami w'Itiri bwo kumucisha bugufi, gusubira mu kibanza ciwe, amenye ko ari umuntu asanzwe atari Imana. Aho umenga turiko turahumva kandi ya majambo akaze Yezu yabwira ibisagara bimwe bimwe kandi nubabwira ibisagara vyabuzuye ubwibone vy'intwaro zuzura ubwibone zikaremera abantu zikagomba mbere kwibona yuko umenga zasubiriye Imana. Muribuka Yezu abwira nka Kafaranaum agira ati Kafaranaum we nturi kuririkuriza nko umenga uri mu bicu ngo uzoca ubushike. Aho abivuga mu nkuru nziza twandikiwe na Matayo mu kigabane ca 11 ku murongo 23. Bavukanyi ntore z'Imana, igihe ubuzima budukundiye nitumere nk'uyu mwami w'Itiri canke wa mutunzi ngo yimbura vyinshi mu nkuru nza nko tuvyumva agacaja ngaho n'ubwishime bwinshi akabwira umutima we ngo wicare urye unywe nguko ufise ibizomaze igihe kinini, ariko mwijoro bakawubwira bati wakibura bwengewe uyu munsi uza kwaka ubuzima, ivyo bintu vyawe nindazobisigarana. Iyo ubuzima bwadukundiye ibi nabiriya tukabona umenga biguma bitera imbere, dusaba umutima wo kwicisha bugufi no kumenya kwiyubara, ntidusange ubwishime no kwikuririza vyatunigiye imbere gushikaho twibaza yuko umenga twabaye nk'Imana tugatangura guhonyanga bamwe ku nzira y'ubuzima bwacu. Burya kwigira nk'Imana niko gutera akagera Imana y'ukuri. Iyo duteye akagere naho Imana y'ukuri dutegwa n'ivyumviro vyinshi bitunigira imbere muri twebwe
tukuzura ubwishime tukabona umenga ntacyo tugisangiye n'abandi bantu bari munsi yacu, tukagomba kurengera Imana, eka mbere no kurengera n'abavukanyi bari hafi yacu. Shetani kaduteza ibintu vyinshi bituma umenga turiko tubaho twishira umugozi mwizosi, abamwe bamwe iyo batigaruye bagasozera ubuzima mu mubabaro mwinshi ubasogota mu mutima no mukumva yuko umenga ntibumva iyo baroye, bagapfana intuntu n'amaganya menshi ku mutima no kumuzirikanyi, naho babisasiye itunga ryinshi, naho babakikujwe n'ibintu vyinshi, naho babarindiriye no guherekezwa kumbure n'imiduga myinshi n'abatunzi benshi canke abandi bantu benshi, atari uko bagize neza, mugabo kumbura ushobora no gusanga arabari hafi iyo muntu yamaze gucikana, umwe wese arondera icakura kuvyasize. Burya ubwishime buri mu buryo bwinshi, bushobora kuba mbere ubwishime buhinyitse, mbere bukaba no mu bwishime mu vy'Imana. Bwa bwishime bukunze gutera bamwe babona ko bafise ingabirano zabagize ibitangaza mu bandi, bamwe bagira ngo barerekwa, barabona ibintu bihambaye, bafise ingabirano zidasanzwe, bamwe mbere bamwe usanga baba baratanguje nk'ibintu bakabona umenga nibo bavyuzuye gusa, bakabona umenga ntibosubirizwa, bakabona umenga ivyo bavuze ni nk'Imana ivuze. Aburetse ko batakara ubwabo, batakaza n'abandi benshi. Naho umwe wese rero kugira ngo arabe aho uyo mutima mubi w'ubwibone no kwikuririza umuca ku Mana ushobora kuba winjirana mu buzima bwiwe. Ushobora gufatira ku matungo, ushobora gufatira ku karyango kaboneka, akaryango k'abaganje, akaryango kaboneka kubera ubutunzi. Ubwo bwibone n'ubwishime bushobora gufatira ku bintu tubayemwo mu vya politike, mbere ugasanga turi mu vyimviro vya politike vy'abagomba kwikuririza, bakabona umenga abandi nta kibanza boronka hambavu yabo. Bushobora kuba ubwishime bushingiye kukungena ibintu vyadukundiye, urudandazwa n'ayandi masigise y'ubuzima, umuntu agasigara abona umenga ntagikeneye Imana, canke mbere n'abandi umenga s'abantu bafise iteka nkawe. Bushobora kuba ubwishime bufatiye ku bwenge n'ubuhinga, bwo kuba umuntu yarize vyinshi agasigara kengera abandi, canke ubuzima bukuduga ijuku canke buriya ugasigara ubona umenga wogendera hasi kubura hejuru, umuntu akikuririza akibagira Imana agakengera abavukanyi biwe hambavu yiwe. Jeho ubwishime bwanje bukunze kumfatira he? Sinzi wigeze kuvuga yuko mbere ubwishime buri mu muntu ku buryo umenga buza gupfa ngo amasaha ne yamaze gushikayo yahwereye nibwo bupfa bwatevye, kwari kugira ngo ageranye atwumvisha ingene ubwishime ba mu muntu, kandi ba mu muntu wese ari ikintu utegerezwa kugwana naco mbere gushika turinde dusozera ubuzima bwacu. Nturabire ku bandi, irabire ko urabaho urugamba ruguhamagarira kwa mugavye, kugumana umutima wicisha bugufi, kugumana ubwenge bukeye neza imbere y'Imana, mu kubaha Imana no mu kubaha abandi hambavu yawe. Nkako uwikuririza akishira hejuru, ijambo ry'Imana ritumenyesha yuko abariko aritegurira guhananuka. Mu nkuru nziza naho, inyuma yaho Yezu abonye ko wa musore yaratunze gose bimunaniye kwiyonkora amatungo yarafise ngo azamukurikire, Yezu akoresheje imvugo nshushanyo ngereranyo akerekana ingene abatunzi bibagora gose kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni ibinyene twaje kuvuga, ni babatunzi baheza bakiyuzura, bakuzura ubwishime kubera amatungo yabo, canke bakihambira ku matungo yabo bikabananira kumva ijwi ry'Imana, bikabananira kumva ubuzima hambavu yabo. Yezu yamyagabisha imisi yose abakunzi biwe kubijanye n'itunga ribi. Kuri abo bose mbere bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana, barategerezwa kwiyonkora umutima w'itunga wo kugomba gutunga, tukabona umenga ubuzima bwacu, umutekano wacu wose, vyose biherera ku vyo dutunze, ntitumenye kwibuka yuko ubuzima bwacu buhagaze ku Mana, kandi buryoha bukagira ubuhigwe igihe busangiwe neza n'abandi. Suko Yezu yanka amatungo ihibambewe, kuko mbere no mu bamukurikiye harimwe abatunzi benshi ngo banamufashisha ivyabo. Yezu akatwereka yuko nabo batunze tubona bafise ibintu vy'amatungo menshi bashobora gukurikira neza Imana mu kuyarondera mu nzira itunganye, no mu kumenya kuyakoresha mu gukorera Imana, mu gusangira neza na bene wabo. Yezu arazi ingene mbere n'amatungo ashobora kurahura umutima w'abantu batowe n'Imana ngo bakorere umukama
kubw'ubwami bw'Imana, ariko abibwira n'ababigishwa biwe, aba batumwa biwe nyene bamwe 12 bamukurikiye. Itunga rirabana cyane ribi igihe rirondewe mu nzira mbi, cyangwa ugasanga turikoresha mu bwigunge gusa, tutamenya gusangira n'abandi bari hafi yacu ngo twumve ko Imana iducako ngo ibahezagire ibagirire neza. Dusabe umukama kugira ngo twamane wa mutima ushima ubworo, usangira, ukenguruka ivyo ufise, ukabandanya urondera guteza imbere ivyo ufise mu kurondera inahazwa ry'Imana no mu gusangira n'abandi. Dusabe kugira ngo ububasha bubi bw'itunga ntibwigere bumunga imitima yacu, aho tubona uyu munsi bose biruka mu rudandazwa bagaca ku biti n'amabuye, ugasanga mu mitima yabo huzuranye gushaka kurunda ibintu, hakurunda ubuntu, hakugaragaza ubuntu mu byo bariko bararondera vy'amatungo. Abantu mbere bamwe bakibagira n'inyungu rusangi, umuntu akanigwa no kwiruka kurunda itunga ryiwe ryo ku ruhande rwiwe wenyene. Bamwe ntibaye bagikorera n'inyungu rusangi, bakayibagira mbere n'ivy'inyungu rusangi, ugasanga babikwega kwegera kugomba kurunda amatungo ku ruhande rwabo bonyene n'akajyango kabo. Dusaba umukama kugira ngo itunga turigumize mu kibanza cyaryo, ntiritubere umukoresha, ahubwo ritubere umukozi, adukorera agakorera Imana, akongera agakorera bene wacu, gutyo rikorere ubwami bw'Imana, rikorere ubuhibwe bw'ukuri muri twebwe no hagati yacu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.